Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure iyo muhuza TV. Ndasubiye kubahereza kaze muri aya makuru yacu agezweho muri iri joro ryo kuwa Mungu turi kw'itariki ya 24 mwaka ni 2023 mu kwezi ni Nyakanga. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'aya makuru agezweho muri iri joro. Murazi ko tubagezaho vyinshi tuba twabatunganije mu bisata bigiye bitandukanye ndetse n'inkuru idasanzwe, dore ko aya masaha ubundi atankuru nimwe dushikiriza, ariko rero bibaye ngombwa ko tubashikiriza aya makuru agezweho. President Varisito Ndayishimiye yatahutse mu Burundi mu kanya gaheze inyuma y'inusu y'ukwezi yari amaze hanze y'igihugu. Tugiye kugaruka rero kubihejeje kuba kibuga c'indege aho yururukiye mu ndege, akaba yakiriwe rero n'abajenerali benshi harimo Prime Niyongabo bivugwa ko ashaka kumutembagaza ku butegetsi bwiwe muri iyi minsi. Turaza kugaruka rero kubihejeje kuba muri iri joro, ntuze gucikwa. Ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda, ko wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Perezida Varisito Ndayishimiye yari yasohotse Uburundi ku itariki ya 10 kwezi kw'icenda 2023 agiye muri Cuba. Kuri uyu munsi bwira 15 yagarutse mu Burundi aje ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba agarutse akwije neza inusu y'ukwezi atari mu gihugu nk'uko nabivuze mu mpfunyapfunya. Perezida Ndayishimiye atahutse mu gihugu cuzuye ibihuha bivuga umugambi w'itembagazwa ry'ubutegetsi bwiwe, umugambi woba utegurwa na bamwe mu bihangange bimwegereye. Ivyo bihuha vyakomeye ku buryo n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwasohoye n'itangazo ryo kubeshuza ibihuha. Ibintu rero bishika gake cane leta yabeshuje ibihuha. Ku rubuga rwabo rwa Twitter canke X, ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwanditse buti ku bihuha bigize imisi bivugwa bikanahamagarira abantu ngo ico bokora. Ubushikiranganji burahumurije abene gihugu bose ko atanzu iriko irasha, kamaro n'umutekano ni vyose mu gihugu, ntihagire ngo uha agaciro ivyo bihuha bibasamaza, bumvirize gusa ivyo indongozi ziba zashikirije. Ku bushikiranganji bwavuze ivyo bihuha ico bivuga niyo biriko birazanana. Kubeshuza ibihuha ni ibintu bishika gake cyane mu nzego z'u Burundi ku buryo kubeshuza bica biha agaciro kanini ibihuha. Akarero gatoya twubaha no kwigenekerezo y'ukwezi kw'icenda murantunge kwigenekezo ry'icenda kwezi k'umunani 2020 isaha 8 zirenga gato. Umuhanuzi mukuru yarajejwe kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Nkurunziza yari uri Nyamitwe, yarasohoye itangazo ryasaba abantu kudakurikira amakuru yariko aravugwa mw'ibarabara. Ico gihe hariko havugwa ko Perezida Nkurunziza yari yaraye apfuye. Inyuma y'amasaha 2 gusa umuvugizi wa leta yaciye asohora itangazo ryemeza ko Perezida Nkurunziza yari yaraye apfuye. Ako nakarero gato yakereka ingene iyo leta ibeshuje ibihuha ntinabitomore iba ivyemeje nyabuna. Gutembagaza ubutegetsi vyamye bitangurirwa n'ibihuha vyinshi mu Burundi. Igihe umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yatembagazwa muri Munyonyo mu 1966, hari haciye hafi ukwezi havugwa ibihuha vyo kutumvikana kwari hagati y'umwami n'umushikirangoma wa mbere Michel Micombero. Inyuma y'imyaka 10 hadutse ibihuha vyinshi vyavuga itembagazwa rya Perezida Micombero mu butegetsi. Bo bavuga ko Micombero yahejeje gusambura imirwi yose yari kwiyumvira kumukura. Ico gihe abantu ntibabona umuntu yo kubahuka kwiyumvira umugambi nk'uyo. Perezida we yaguma humurizwa na bamwe mu bariko barabitegura nyene. Kuwa mbere Munyonyo mu 1976, mu gihe hari hasigaye imisi 28 gusa wahimbazwe umunsi mukuru w'agakura w'imyaka 10 ya leta ya mbere, Perezida Micombero yagiye ahabona umukuru w'ikambi yari ijejwe kumucungera akaba n'inshuti yiwe, aza ku kirimba kumumenyesha ko ahejeje gutembagazwa kandi ko abasoda bamutumye. Perezida Micombero ntiyatahuye ingene yakuwe atano rusoro rumwe ruvuze. Muri Myandagaro mu 1987 ibihuha vyarasubiriye kwaduka ku bwinshi. Perezida Bagaza yategerezwa kuja muri Canada mu nama y'ibihugu bivuga igifaransa. Perezida
mbwe kubera ivyo bihuha arashaka no gusiba inama ariko aragondozwa. Imbere yo kugenda Perezida Bagaza yasize asavye ko bamucungira uwo yatinya ni Majoro Buyoya yatwara igisata kijejwe ibikorwa vya gisirikare mu biro vy'igisudani J3. Vyabiho rero vyazindutse ukuri Perezida Jean Baptiste Bagaza aratembagazwa ku itariki ya 3 kwezi kw'icenda 1987 n'abasoda barongowe na Majoro Pierre Buyoya. Imbere yuko Perezida Melchior Ndadaye yicwa kuwa 21 kwezi kw'icumi 1993 hari bihuha vy'itembagazwa ryiwe vyari bimaze indwi zibiri imisi itanu imbere yuko ibara rigwa. Perezida yavuye mu rugendo mu mazinga ya Maurice. Uwo munsi rero ibihuha vyarakomeye cyane ku buryo n'inzira umukuru w'igihugu acamwo mu kuja gukirimba yahinduwe. Misero yakurikiye n'ibihuha vyagumye bikura ariko aba n'abagoma bahumuriza umukuru w'igihugu. Kwa 21 kwezi kw'icumi 1993 bariragwa ibihuha bihinduka ukuri. Muri mwaka mu 1996 ibihuha bivuga itembagazwa rya Perezida Sylvestre Ntibantunganya byarasubiye birakomera. Abamwegereye nawe nyene baramuhumuriza kugeza aho kuwa 25 kwezi kw'indwi 1996 mushikiranganje wajejwe kwivuna abansi ni Colonel Firmin Sinzoyiheba yasoma itangazo tembagaza Perezida Ntibantunganya. Nivyiga rero vyorohera kumenya igihe ibihuha vy'itembagazwa ry'ubutegetsi biba ari vyo n'igihe bitaba ari vyo, ariko ibihuha nk'ivyo ntibipfa kwaduka, bikunda kuba mu gihe hibonekeza ubutumvikana mu bategetsi bo hejuru no mu gihe hari ishavu ryinshi mu banyagihugu. Ibihuha nk'ivyo ni ikimenyetso kitabisha ko hariho ingorane zikomeye zikwiriye gutorerwa umuti ibara ritaragwa, ariko kenshi n'ufise ubutegetsi ntiyemera ko uwo kubahuka kumukura canke akumva nawe yatanyishu asigaranye. Ingorane Perezida agira nuko bamwe mu bizigirwa biwe haba harimwo abamubesha mu nyuma rero agasanga barimwo mu bamutembagaje. Ibi bihuha rero bishasha vyoba bizorangira gute? Ico tubandanya kwemeza coco bavuga ko bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye nta neza bashakira Burundi n'ivyaho havyoca abihuhuka. Imana irinde Uburundi n'abarundi bose. Niyo nkuru yacu ya mbere twari twabateguriye igezweho muri iri ijoro. Reka tubandanye rero n'ibindi bitandukanye byaba byashikirijwe menyesha makuru. Muge rero turiko turasozera iyi ndwi turimwo ikinyamakuru magazine Jimbere coba caranditse ku nkuru zigiye zitandukanye. Ya mbere ibarabara Bubanza-Ndora rirabangamiwe no guhomoka hamwe kuhaca n'umuduga bisa no kwiheba. Haraheze imyaka 4 ivyo bihomoka bitanguye, aho uko imvura iguye hagenda igice muri zone Masango komine Bukinanyana intara ya Cibitoke. Guhomoka catwaye igice kinini cibarabara ahitwa Kibati. Inzu rero zihegereye iyo bwije ntibarara bazi ko buca. Twarabuze ingene twohimuka kuko atahandi dufise iparasere two kubakamo. None tugire dute? Mukenyezi twasanze yicaye imbere y'inzu. Ico gihomoka kigeramiye ni nko ku birometero 74 uvuye Bujumbura no muri zone Ntamba muri komine Musigati intara ya Bubanza. Ku gasozi kitwa Gasenyi hari ibihomoka bibiri, ivyo vyagabanijwemo ibarabara kabiri ko imvura iguye niko itwara iryo barabara. Abanyagihugu rero bahegereye basaba ko ryokorwa mu maguru masha. Abakorera ARB baramaze no gutangura kubaka bahereye iyo ivu ryatwawe riri, ariko hamwe batavyihutiye muri iyo mvura iryo barabara rashobora kudasubira gucishwa mu imiduga. Muri Rumonge abahuza bo ku mutumba Gatete arafunzwe yagirizwa kunyuruza amafaranga. Umukuru w'abahuza mu Gatete ari mu minwe y'Inyamiramabi kuva kuwa 5 2022 Nyakanga 2023. Muri komine Rumonge yagirizwa kuba yarumvikanishije abantu babiri bafitaniye amatati y'amafaranga 350 y'idene basabanye. Ufitiye ubundi rero amaze kumuha amafaranga aho kuyaha uwuheraniwe. Uwo mukuru w'abahuza yaciye ayikora ko yagirizwa kandi kunyuruza amafaranga y'agaciro kabute kagenewe abahuza bagenzi we muri komine
muri sentare y'intango muri komine Rumonge bakemeza ihagarikwa ry'uwo mukuru w'abahuza mu Gatete bavuga ko kubw'ivyo vyaha yaciye afatwa ku rutonde rw'abandi bahuza bakamenyesha kandi ko ategerezwa gusubiza ayo mafaranga yose yagirizwa hama zindi ngingo z'ubutungane zigakurikira. Hari ibindi biriko bivugwa cane rero nuko hatunganijwe igitabo gitanga intumbero y'ingene imisozi ihanamiye imyonga yokingirwa mu Burundi. Ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu IFDC buratunganije rero kuwa 21 na 22 Nyakanga 2023 mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura uruganda rwo kumenyekanisha ibiri mu gitabo categuwe muri 2020 tanga intumbero ku vyokorwa mu bijanye no gukingira imisozi ihanamiye imyonga. Uruganda rero rwabereye mu karere karangurirwamwo ibikorwa n'umugambi Pagris ryarimwo abajejwe uburimyi mu ntara ya Bujumbura, jejwe intwaro mu ndongozi mu gipolisi n'igisirikare rwaranzwe no guhanahana ivyumviro ku ngorane zihanze imisozi ihanamye yo mu makomine ya Bujumbura ivyokorwa kugira ngo iyo misozi ikingirwe. Mu vyokorwa nkuko abahinga batandukanye bagiye barabishikiriza ivyigwa harimwo guhimiriza bene gihugu ca imikobeko, kuyiterako ivyatsi, gutera amashamba, gutera ibiti bibana n'indimo, gutera imiganogano ku nzuzi no kubihomoka mu ntumbero yo gukinga inkukura, kugarukana akanovera k'isi ndimwa, kugwanya ubugararwa n'ibindi. Dismas Minani ni umuyobozi mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu vyo ajejwe harimwo gutanga inyigisho no gushigikira abanyagihugu mu bushakashatsi bujana mu iterambere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije avuga ko ico gitabo kije gutuma ibikorwa vyo gukingira imisozi bikorwa kumwe gutyo rero abenegihugu umugambi wo gukingira imisozi bawugire uwabo maze amashirahamwe afasha leta y'u Burundi azoze aterere mu bijanye n'ubuhinga n'ibikoresho gusa. Akabagira ati hari gihe haza nk'amashirahamwe atanga amafaranga canke ibifungurwa ku mwene gihugu baca imikobeko ku matongo yabo, umugambi rero uheze ntibongera kuyikurikirana. Byo ni bimwe mu vyo ico gitabo kije gukosora bene gihugu nibafata mu minwe umugambi wo gukingira imisozi ihanamiye imyonga ngo bazokora bagwiza umwimbu kuko akanovera k'isi kazoba katagitwarwa n'inkukura. Bari muri urwo ruganda bose bakaba biyemeje ko bagiye gukora bisunga intumbero ziri muri ico gitabo bongera bashimira n'ishiramwe IFDC kukuba yaratereriye mu itegurwa ry'ico gitabo no mu bikorwa byo kwigisha ibikirimwo. Amatara akoreshwa n'imishwarara y'izuba, amakoti y'imbeho, amasakoshi hamwe n'amakaye n'amakaramu nivyo vyahawe abanyeshuri 115 babatwa muri komine Mukike na Mugongomanga yo mu ntara ya Bujumbura bitanzwe no mu Rotary Club Bujumbura na Rotaract Club Ingoma. Ni kuri uyu wa 2023 Nyakanga aho abo banyeshuri babatwaye 115 bahabwa ibikoresho nk'amatara hakoreshwa imisharara y'izuba kugira ngo bazobandanye biga neza no mwijoro, makoti n'imipira vy'imbeho bizobafasha kugira ngo ntibahave basiba kwiga kubera imbeho n'imvura. Ibikoresho by'ishuri bigizwe n'isakoshi, amakaye n'amakaramu n'ibindi. Mu vyo baronswa umwana wese yahawe itara rimwe n'isakoshi, ivyo bikaba vyatanzwe na Club Rotaract Ingoma. Ibindi nk'amakaye akwiye bivanye n'ishuri umunyeshuri yigamwo, ikoti y'imbeho kandi rindi imvura ku bana batoya hamwe n'umupira w'imbeho wahabwa abanyeshuri biga guhera mu mwaka wa 5, amakaramu n'ibindi nk'ikoti n'isakoshi byahawe n'abarezi abo bana kugira bizobafashe kubakurikirana no mu bihe by'imvura. Navyo bikaba byatanzwe na Rotary Club Bujumbura. Mwanya bacu ni gutya dusozereye iyi ndwi twari turimo yaranzwe n'amakuru menshi yagaruze cyane kuri politiki hamwe n'umutekano w'u Burundi. Akaba bisozereye nuko Varisito Ndayishimiye rero yagarutse mu gihugu c'u Burundi avuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ku munsi w'ejo rero none muzacikwe ibizokurikira byinshi bigiye bitandukanye bavugwa mu bisata byinshi turuzabandanya kubatoreza kandi mubikurikire kuri iyi mbonesha kure. Imana ibahezagire.